haleluya uroni raboya tugomba mwami kigisabisho ni kimwe tumere nk'imigezi y'Inegebu y'Inegebu tumere indirimbo yo mwiduga tumeze nk'abarota. Icyo gihe mu mahanga baravuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye, ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye. Natwe tugize gute? Turanezerewe. Uhoraho abambukanywe ari nyagano utugarukane, tumere nk'imigezi y'Inegebu. Ababibabarira bazokwimbura banezerewe, naho umuntu agenda rirasohoye. Kurondera ibintu byose mu kuri, kuko Imana ntiheranwa. Nagiye ndakubwiza ukuri, Imana ntiheranwa. Ntiheranwe kwa Abimeleki, ni wowe ntizoheranwa. Ni wowe ntizoheranwa. Ni wowe ntizoheranwa. 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 Imana idufashe cyane. Yica abavukana 70, araronga ubutware, aragasara, arareremba, aravuga icyo agonze, arakora icyo agonze. Mugabo yari mu isi, Imana yari mu ijuru. Imana yakoze cyane, Imana itugiriye ubuntu. Uyu mwanya tukabonana n'iri shengero ry'Imana, turiko turajana mu ijuru. Imana itugiriye neza cyane. Yesu abahezagire. Dusoma amajambo y'Imana mucete Paulo yandika ishengero rya Bigalatiya igice ca 5. Dusome umurongo wa 16. Haravuga ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Hajya mu gitabo ca 2 c'Abami igice ca 2, igitabo ca 2 c'Abami igice ca 2, reka mpere ku murongo wa 9. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati nsaba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpa imigabane 2 y'impwemu yawe ngo imbeko. Aramwisha ati nsavye ikigoye mugabane wabona gitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. 11. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga hanyuma bakiriko baragenda bayaga, bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mu ijuru n'agashururu. Elisa bibonye araboroga ati yega data we, babereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze yitantamura ko impuzu ziwe azigira mu bitabo 2. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye, arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho. Yabira wa mutamana wakorokanye Eliya awukubitisha amazi, aravuga tora Imana wa Eliya ari he? Amaze gukubita amazi aca yigabanyamo kubiri, amwe aje ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka, maze bamwe b'Yeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe, baravuga bati impwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira, bakubita inkoro hasi imbere yiwe, baramubarira bati twebwe abasavyi bawe turi kumwe n'abandi b'inkomezi 50. Nuko turakwinginze reka tugende, reka bagende baje kurondera shobuja kumbure mpwemu Uhoraho yoba yamuteruye akamuterera ku musozi muremure
canke mu mwonga. Aravuga atoya ntimubarungike. Baramuzigiriza gushitsaho vyamuteye isoni, araruha aremera ati mubatume. Nuko batuma abantu 50, bamara gatatu bamurondera baramubura. Bagarutse iyari basanga kiri Yeriko, arababarira ati sinababujije kugenda. Mana urakoze cane. Turabona amajambo y'Imana uyu mukozi w'Imana Paulo yandikiye iri shengero ry'Abagalatiya. Yarabandikiye nk'abakunzi afise ku mutima. Iyo umuntu ariko arabarira umuntu afise ku mutima, amubarira ikintu c'igiciro afise, ico afise cyo mugirira ikimazi, ico abona gikomeye. Aharabarira rero ishengero ry'Abagalatiya ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cyane. Aravuga ati ndababonera ikintu gikomeye c'igiciro, bene data b'Abagalatiya. Imana idufashe cyane. Nuko mugendeshwa na mpwemu. Imana idufashe mukarengana ivyo mwiyumvira bindi, mukarengana ivyo mwubatse ko bindi, mukarengana ivyo mwiyumvira ko bibakwiye, mukarengana ivyo mwiyumvira ko ari ivy'igiciro, ariko noneho mugatahurira ibanga rikomeye ryo kugendeshwa na mpwemu yera. Imana idufashe cyane. Bene data turiko turasangira amajambo y'Imana. Imana yakoze cyane kubona turiko turavuganira hahandi muri iyi komine. N'umunsi mukuru munini kuri jewe no kuri mwebwe. Iyi minsi dukoraniyemwo ndanezera mu mutima wanje kongera kwibutsa umuntu wese ari hano kugendeshwa na mpwemu yera. Imana idufashe cyane kugendeshwa na mpwemu yera. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu. Paulo yarabazi nk'ishengero, Paulo yarabazi nk'abantu b'Imana bakijijwe, Paulo yarabazi nk'abantu yavyaje ubutumwa, ariko arumva umutima umugobera. Mw'izina rya Yesu kubandikira ngo hariyo ahantu mukwiye kurengana, hariyo ivyo mukwiye kurengana, hariyo intambwe ikomeye mukwiye gushikako, kugendeshwa na mpwemu. Imana idufashe cyane kugendeshwa na mpwemu. Bene data mugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cyane. Shengero ry'Imana muri hano muri iki gikorane mwavuye hirya no hino, muriko muraririmba, muriko murasenga, muriko murumva ubutumwa. Uyu munsi ndafise inkuru ngiye Paulo yandikira ishengero gusubira kukubarira ngo ugendeshwe na mpwemu, ugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cyane. Muririmbyi ariko aravuga cyo ngo kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza, kuko iyo umuntu ari muri mpwemu yera abarenganye hahandi hakameremere. Umuntu abarenganye ivy'akameremere kifuza, abagiye ahantu ho mu bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Ico gihe umuntu yiyumvira uko Imana igomba, ico gihe umuntu akora uko Imana igomba, ico gihe ubwenge bwiwe burongorwa na mpwemu, ico gihe imvugo yiwe irongorwa na mpwemu, ibikorwa vyiwe birongorwa na mpwemu. Ariho atariho ariho, ariko
hakaboneka ubushobozi bw'Imana. Kuba muri mpwemu yera ni ikintu c'igiciro, ni ikintu co kumirako. Imana idufashe cyane. Dusome hariya turabe bamwe babaye baronse ibihe vyiza vyo gukoreshwa, vyo kugendeshwa na mpwemu yera. Mu gitabo c'Abacamanza dusomeho igice ca 4, Abacamanza igice ca 4 dusome ujya murongo wa 21. Avuga maze Yayeli mukaheberi yabira urumambo rw'ihema n'inyundo aza yomboka amunega urumambo mu mvura idahita rushinga hasi, kuko yari mwitiro ryinshi arushe cyane, nuko arapfa. Imana idufashe cyane. Uhere hariya imbere kumbure ntibona iyi nkuru ingene imeze. Imana idufashe. Batubwira kuvyo Abisirayeli amagorwa bagowe. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Batubwira amagorwa bagowe aba bantu b'Abisirayeli. Barageze igihe baja mu magorwa bitewe no gusubira inyuma mu mitima yabo. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo witwa Yehuda amaze gupfa, ngo Abisirayeli bongera gukora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi. Ngo Uhoraho abagabura mu maboko ya Yabina umwami w'ikanani y'Abihasori, kandi umugabisha ingabo ziwe yitwa Sisera. Imana idufashe cyane. Umurongo wa 3 ngo Abisirayeli atakambira Uhoraho kubw'imikogote y'ivyuma 900 Yabina yari afise, kandi yari amaze imyaka 20 ahahaza Abisirayeli. Imana idufashe cyane. Aba bantu b'Abisirayeli mu vy'ukuri umuntu yumvise Abisirayeli yumva ubwoko bw'Imana, yumva ihanga ry'Imana, yumva abantu bafitaniye ubucuti n'Imana, abantu bakora uko Imana igomba, bubaha amabwirizwa y'Imana, bagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho, bazi iyo bariko baraja, bafise igikorwa c'Imana bakora, bafise ivyasezeranywe bahagazeko, bazi iyo bariko baraja. Ariko n'abantu b'Abisirayeli haragera igihe barababaza Imana. Imana idufashe cyane. Baracumura ku Mana. Bamaze no gucumura ku Mana, akaga gakomeye kagenda kaberako, nuko Imana yareka bagaheza bagaterwa n'abansi n'abantu b'abanyamahanga, bagaterwa n'ingabo z'abansi, bakaja mu ngorane, bamwe bagatwarwa inyagano, abandi bagakoreshwa ibikorwa bibi, bakaruha. Imana idufashe cyane, kuko bibananiye gukorera Imana no kugendera mu vy'Imana igomba no kugazwa n'Imana. Imana idufashe cyane. Hano rero turabona ngo baca basubira munsi y'ububasha bw'uyu mwami wa hariya Kanani. Imana idufashe cyane. Uyu mwami Kanani rero aca arasubira araza arabaganza. Ico tuzi mw'ijambo ry'Imana, igihe abantu binjira mu gihugu c'isezerano, Imana yari yarabemereye, iranababwira kuzogwana intambara, bagatsinda abami b'aya mahanga, bakaranduza inkota y'amahanga y'abanyabyaha. Ntibaze bagire ico basangira, ntibaze basabiranire, bazobakomvomvora rwose, babagwanira baneshe. Niko ibwirizwa ry'Imana ryari rimeze kuri aba bantu b'Abisirayeli. Niko kwe dusomye mu ijambo ry'Imana, turabona ko batakurikije ibwirizwa ry'Imana nk'uko Imana yabibabariye. Baragwanya izo ntambara, mugabo bagaheza bagasigaza amasigarira, bakagwana
mugabo bagasigaza amasigarira, hakaza amayeri ya shetani akavuga ngo abakeya basigaye bazobakorera mu bikebere, niyo bazohora babarimira, ntimwobarengeteza rwose. Niba tubona no muri iki gihe bagarutse barabatera ingorane, b'abanyakana ntibari kuba bararengeteje, ariko barasubira bavyura umutwe, barasubira barabihanga, barasubira abantu b'inkomezi, bashobora kugwanya Abisirayeli, bashobora kubashira mu buja, bashobora kubakandagirako, bashobora kubahahaza. Ijambo ry'Imana riratubarira ngo bari bamaze imyaka 20 bariko barahaza Abisirayeli, Abisirayeli bagowe, Abisirayeli bababaye, imyaka 20 bari mu buja bw'uyu mwami yitwa Yabina, bari mu buja bwa Sisera, bagowe bamerewe nabi. Imana idufashe. Ariko umugore agendeshwa na mpwemu yera yitwa Debora arumva ngo ibintu bishoboka, ibintu bishoboka, ibintu bishoboka, ibintu bishoboka. Ntitwaguma muri aka kaga, ntitwaguma muri aka kaga, ntitwaguma tuboshwe nk'uku, ntitwaguma turi muri ibi vyago. Turafise Imana, turafise Imana, turafise Imana, turafise Imana. Ntitwaguma muri aya magorwa. Imana idufashe cyane. Abisirayeli barongera barahamagara Imana, bahamagara Imana. Imana iravugisha Debora, Imana idufashe. Debora araheza atuma ko Baraki, aravuga ati ngwino. Imana idufashe cyane. Ndafise amategeko y'Imana, ndafise inkuru y'ijuru, ko ngendeshwa na mpwemu yera, ngendeshwa na mpwemu yera. Ndafise inkuru y'Imana, ndafise inkuru y'Imana, ndafise inkuru y'Imana. Kuri aka kaga ndafise inkuru y'Imana, ndafise ubutumwa bw'Imana. Kuri aka kaga turimo iyi myaka 20, arabwira Baraki ngo genda utora ingabo, aramubarira ingene vyogenda, aravuga ngo Imana yemeye kugabura ababasi, izi ngabo za Sisera yemeye kuzigabura mu maboko yacu. Imana nishimwe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Niko ko Baraki aratinya, Imana itugirire neza, aratinya, ntiyumva kugendera mu bushobozi bw'Imana, ariko yumva umenga yorema. Ari uko abona Debora imbere yiwe, aravuga ati tutajanye singenda. Debora aramubwira ati nta kundi ruze, mugabo nta n'icubahiro nta n'iteka bizoguha, kuko izo ngabo z'abasi zizoba zagabuwe mu maboko y'umugore. Imana idufashe cyane. Cyomwe bene data mwese muri hano, umuntu wese akaba afise Imana, akaraba Imana. Uyu muntu yarumva Baraki akumva toyaye ntari kumwe na Debora ntivyoshoboka, ariko yari akwiye guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Ico nariko ndavuga mw'aya majambo y'Imana, nk'abandi bagendeshwa na mpwemu yera, Imana ivugana nabo, Imana irabereka inzira. Imana idufashe cyane, Imana irababwira uko bakwiye kumera. Hanyuma rero baragwana urugamba, kuko bari kumwe n'Imana. baragwana urugamba. Imana ikora igikorwa gikomeye. Aya majambo y'Imana murayazi, bisanzaza izo ngabo mu izina rya Yesu imbere y'aba bantu b'Imana bazima. Imana idufashe cyane ngo horashwiragiriza imbere ya Baraki imikogote yose ya Sisera n'ingabo ziwe zose, abatsindisha inkota. Imana idufashe cyane. Bene data, muntu w'Imana, muntu agendeshwa na mpwemu muri iyi minsi atari mu mubiri, uyo muntu n'umuntu w'igiciro. Amena, haleluya, haleluya. Uyo muntu n'umuntu w'igiciro. Imana idufashe cyane. Imigabo y'ingabo za Satani
naho zose zotonda urugamba dushire hejuru izina rya Yesu impemu mbi zisukwe mu kiyaga imigabo y'ingabo za Satani naho zose zotonda urugamba dushire hejuru izina rya Yesu impemu mbi zisukwe mu kiyaga. Imana idufashe cyane ngo Imana ishuragiriza izi ngabo za Sisera imbere y'Abaraki. Imana idufashe cyane ya mikogote ya Sisera bya bintu byari biteye ubwoba Abisirayeli imbere y'abandi bagendeshwa na mpemu w'Imana bihinduka ubusa kuko Imana iri kumwe nabo. Haleluya, 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 haleluya. Kwa kwihayagiza, kwa kwishyira hejuru kwa Sisera, kwa kwishyira hejuru kw'ingabo ziwe bya bigwanisho yarayirata, ariko imbere y'abandi barimo mpemu mw'izina rya Yesu imbere y'abandi bahagarariye igikorwa cy'Imana, bahagarariye ishengero ry'Imana, bahagarariye agakiza kabo imbere yabo. Oh haleluya, byose bihinduka ubusa, byose birashwiragira. Nagira ndemesha ishengero ry'Imana, nagira ndemesha abantu b'Imana tugihagaze muri mpemu, tukiri mu bushobozi bw'ijuru. Haleluya, imigabo y'abadayimoni yose izoshwiragira imbere yacu, zahinduka ubusa, zaturwa n'umuriro w'Imana, si twebwe. Haleluya, ariko hariho Imana ikorera ibikomeye mu bantu bayo. Amena, haleluya, haleluya. Ingabo za Sisera ibigwanisho vyiwe biraheza birasanzara bihinduka ubusa imbere ya Debora, imbere ya Baraki. Oh haleluya, 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 kuko Imana irahari. Bene data muri hano ndafise ubutumwa uyu munsi, umuntu wese muri mwebwe agendeshwe na mpemu yera. Iyi minsi ni mibi, iyi myaka ni mibi, iyi minsi ni mibi, iyi myaka ni mibi. Oh haleluya, ariko ndahamagarira umuntu wese kugendeshwa na mpemu yera. Haleluya, kugendeshwa na mpemu yera, 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 kugendeshwa na mpemu yera. Ng'ingabo z'abadayimoni, ibigwanisho by'abadayimoni, integuro y'abadayimoni. Oh haleluya, ihinduka ubusa imbere y'ishengero ry'Imana, imbere y'abantu b'Imana mw'izina rya Yesu. Iminyororo y'abadayimoni ihinduka ubusa mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Hariya turabona ngo uyu muntu yitwa Sisera ngo araheze muri abo bapfuye, muri abo bapfuye ngo ariko wewe araheze ararokoka. Imana idufashe cyane. ngo araheza ararokoka. Usaba ijya murongo wa 17 havuga ngo ariko Sisera uko yagahunze yiruka ku maguru ashika mw'ihema rya Yayeli mukaheberi umunyakeni, kuko yabina umwami Yesori n'abizi ya Heberi umunyakeni bari bafitaniye ubumwe. Maze Yayeli arasohoka asanganira Sisera aramubarira ati kebereza hano mugenzi winjiri wanje ntutinye. Nuko arakevya yinjirana nawe mw'ihema amureza ku burengeti.
Sisera aramubarira ati ndase ni umutuzi two kunywa kuko inyota inyishe. Yayeli afundura icyansi cy'amata aramuharanywa maze aramupfuka. 20. Sisera aramubarira ati genda wihagararire mu muryango w'ihema, maze nihagira umuntu aza akakubaza ati hari umuntu waje ngaho umwishuti namba. 21. Maze Yayeli mukaheberi yabira urumambo rw'ihema n'inyundo, aza yomboka amunega urumambo mu mvura idahita rushinga hasi, kuko yari mwitiwe ryinshi arushe cyane nuko arapfa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Bene data ndanezerewe mu mutima. Uyu mugore yitwa Yayeli, ngo uyu Sisera je byaboneka umenga hari icyo bafana, ariko usoma ijya 11 avuga ngo Heberi umunyakeni yari yaritandukanije n'abanyakeni bandi. Imana idufashe cyane, yari yaritandukanije n'abandi. Sisera guma yibaza ngo ni bimwe bya kera, Sisera guma harura ni bya bindi, ariko asanga baritandukanije n'abandi, asanga ntibasa, asanga si umunyedini kwa kundi, asanga si umunyantege nko kwa kundi, asanga si umunyamayeri kwa kundi, asanga si umunyamanyanga kwa kundi, asanga yaravuyeyo ntiyabimenya, yirukayo mwajyayo ntabara ujye twafatanya muri bya bindi, ariko asanga yaravuyeyo asigaye ari ku ruhande rw'Uhoraho. Bene data Imana idufashe, nawe ukiri muri ivyo hariho abari ku ruhande rw'Uhoraho, hari abari ku ruhande rw'Imana batariko bariyumvira uko wiyumvira, badakoreje mu rugamba nk'urw'iwawe, batari mu mayeri nk'ay'iwawe, batari mu vyisi nk'uko birimwo. Hari barakoreje ivy'ijuru, baritandukanije nawe niwe utabimenye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Aca aragenda rero ajayo amusaba amazi, hanyuma rero ngo amuhambere y'amata, amuha mu kirahuri cyiza mu cyicubahiro. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero araheza aramureka aryama aramusinziriza. Asinziriye, Imana idufashe. Yari agendeshwa na mpwemu w'Imana, yarumva ngo igikuba kiwanje nzogwanira ubwoko bw'Imana, nzogwanira ubwoko bw'Imana, nzogwana n'abasi mu bwoko bw'Imana, nzogwana n'abadayimoni. Narafashe inzira ija mw'ijuru, sizohendahendwa n'ibitagira ikimaze. Ndazi hamagagwa ryanje, ndazi tangura ryanje, ndazi uwo ndiwe. Haleluya! Nzogwana intambara nk'umuntu w'Imana, ndi ku ruhande rw'Uhoraho. Jewe ndi ku ruhande rw'Uhoraho, ndi ku ruhande rw'Uhoraho. Nzogwana intambara y'Uhoraho. Imana idufashe, amena. Haleluya! uwo mwanya mwaramusinziriza, yari umugore muzima agendeshwa na mpwemu yera, yari afise ibigwanishwa. Ukubafu kwari guigwanishwa, n'ukujya kwari gufise ikigwanishwa. Yari afise ngurumambo n'inyundo. Imana idufashe cyane. Ahengera asinziriye, araheza ngo afata gwa rumambo, araheza rumukubita mu mutwe, ngo rumunega ngo mu mvura idahita, ngo rushinga hasi. Imana idufashe cyane. Mwene data uri hano, ndafise inyota muri iyi minsi y'ukubona ugendeshwa na mpwemu, wuzuye mpwemu yera, ufise ibigwanisho mu kujya no mu kubafu, ugwanira ubugingo bwawe, ugwanira agakiza warose, unigana n'uyu mubiri, unigana n'ibiguhamagara, unigana n'ibiguhendahenda, uhagaze mu bushobozi bw'ijuru. Ndafise inyota yo kukubona uri gishirira muri iyi
munsi ndafise inyota yo kukubona ufise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu ndafise inyota yo kukubona mu izina rya Yesu uri kubamenagura imitwe y'abadayimoni ugwanira ishengero ry'Imana ugwanira ubwoko bw'Imana Imana iguhezagire cane Imana ishimwe uyu mugore aho batoranye ingabo ntiyararimo ntawe mwibaza ko ariko umuntu agendeshwa na mpwemu yari umuntu w'igitangaza yari umuntu adasanzwe abantu batokwibaza ko ariko aryamanye ibanga bene data Bibiliya tubaranga ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha yari umugabo atokwiyumviriwe ko ariko muri we yari afise ibanga ry'Uhoraho Imana idufashe cane Imana itugirire neza ndabizi ndakekeranya mw'iri shengero hariho abantu batokwibazwa ko ariko aho bari baryamanye ibanga ry'Uhoraho bafise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu barahagaze neza ku rugamba bahagarariye igikorwa c'Imana bagwaniye agakiza ndiko ndahamagarira umuntu wese ngo muri iyi myaka y'iherezo wongere uhagarare nk'aba bantu b'abahizi bagwanira ishengero ry'Imana bagwanira agakiza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umuntu wese ahagarare afise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugunge bw'umugwanizi bwo muri iyi minsi y'iherezo mu izina rya Yesu tugwana intambara tuzineshe Imana ibahezagire cane uyu murongo igice ca 5 uyu murongo wa 24 haravuga ngo Yayeli aragahezagirwa kurusha abandi bagore Mukaheli umunyakeni aragahezagirwa kurusha abandi bagore mu mahema yamusavye amazi amuha amata amuzanira mu gikombe c'icubahiro atuma ukuboko yabira urumambo atuma ukwiburyo yabira inyundo y'abakozi akubita Sisera amumena umutwe aramusavya aramutobekeranya mu mvura idahita Imana idufashe cane icombo uyu munsi hakaba indirimbo iri kuririmbo ku bwawe ngo aragahezagirwa urya mugore aragahezagirwa urya mugabo aragahezagirwa urya musore aragahezagirwa urya mukobwa aragahezagirwa urya aragahezagirwa yamenye umutwe Sisera yamenye umutwe igisigo cariko kiravyuka igisigo c'integanye yarakimenye umutwe igisigo cyo kudasanga yarakimenye umutwe igisigo cyo gukengera ivy'Imana cagisigo c'ubusuma igisigo c'ubusambanyi igisigo c'amacakubiri n'izina rya Yesu yarakimenye umutwe aragahezagirwa yagwanira yera yagwanije uburyarya aragahezagirwa haleluya aragahezagirwa haleluya hari izo ndirimbo kuri bene data bahagaze neza barongowe na mpwemu yera bagwana intambara z'Uhoraho aragahezagirwa kurusha abandi bantu Imana idufashe cane mbega waramenye imitwe y'impwemu mbi mbega waramenye imitwe y'icaha mbega waratsinze ivyari kubiratutuza mbega waratwanije ubugugu mbega waragwanije ubwo bugugu waragwanije uko gusamara waragwanije uko ya haleluya aragahezagirwa yahagarara igikuba c'Imana mw'ikorare yahagarara igikuba c'Imana mu mugwi wiwe yahagarara igikuba c'Imana mu bafatanije ibikorwa yahagarara igikuba c'Imana mu basenga
cy'Imana, yahagarariye kuba cy'Imana muri wa mugwi, yarahagaze, yaragwanije ibisigo byariko birinjira mu izina rya Yesu. Aragahezagirwa, 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 aragahezagirwa mu izina rya Yesu. Aragahezagirwa. Imana idufashe cyane, yatsinze ibisigo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iki gice cya 9, haleluya, haleluya. Iki gice cya 9, uyu murongo 53, Imana idufashe cyane. 53 avuga ngo maze umugore umwe muri abo atera Abimeleki ingasire, atera Abimeleki ingasire mu ruhanga ararusaza. Imana idufashe cyane. Acyamagara umuhungu w'umusore amutwaje ibigwanishwa, ati sokora inkota yawe umpohoshe, ndoya kuzovuga ngo yishwe n'umugore. Nuko uwo muhungu aramusogota arapfa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Bamaze Abisirayeli babonye Abimeleki apfuye, barataha, umuntu wese ajiwe. Imana itugirire neza. Uyu muntu yari yaragombye kuja hejuru y'Abisirayeli, arabirondera mu manyama, abironka mu manyanga, abironka yisha abo bavukana. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana rya ku ntango rivuga ngo Imana itegura kumusubiriza mu nkoko. Imana izosubiriza mu nkoko umuntu wese ukora ibyiza azoronka ibyiza, ukora ibizoronka ibibi. Imana idufashe. Amaze kwica abavukana, yarazi ngo biraheze, araronsa ubutware, araronsa uburongozi, ariko Imana ntiheranwa. Imana irakabika. Bene data, ndahanuye umuntu wese gukorera icyiza, kurondera ibintu byose mu kuri, kuko Imana ntiheranwa. Nagiye ndakubwiza ukuri, Imana ntiheranwa. Ntiheranwe kwa Abimeleki, ni wowe ntizoheranwa. Ni wowe ntizoheranwa. Ni wowe ntizoheranwa. 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 Imana idufashe cyane. Yica abavukana 70, araronga ubutware, aragasara, arareremba, aravuga icyo agonze, arakora icyo agonze. Mugabo yari mu isi, Imana yari mu ijuru. Yari mu isi, Imana yari mu ijuru. Ntiheranwa Imana. Imana ngitegura kumusubiriza mu nkoko. Haduka umugararizo, arahaguruka nuko yamenyereye, aragwana aranesha, arasubira aranesha, aratsinda umunara umwe, ariko ashika ku wundi munara. Hari umugore agendeshwa na Mpwemu. Uyu mugore ntawe mwibaza ko mu bari bafise ibigwanishwa kanaka, ntawe mwibaza ko, ariko umugore yibereye hariya ari mu bushobozi bw'Imana ngo afate ingasire, ibuye risanzwe mu izina rya Yesu ararirekura. Nk'umuntu agendeshwa na Mpwemu, nk'umuntu agwanira agakiza, nk'umuntu agwanira igikorwa cy'Imana, nk'umuntu anigana n'ibisigo, arungika iyo ngasire mu izina rya Yesu, ayitera mu mutwe. Imana idufashe Abimeleki ngo ikimusavye uruhanga mu izina rya Yesu. Ingabo zindi zamusabije, ariko iyo mugore agendeshwa na Mpwemu araheza amumenya uruhanga. Amumenya uruhanga rero, uyo mwengo cyaravuga ngo abwira umutwazi w'igwanishwa ati mwini mpohoshe, ntibazovuge ko nishwe n'umugore. Ariko hariho abagore buzuye Mpwemu yera, hariho abagore bashoboye ibyo abandi bose batoshobora, hariho abagore bazwi n'Imana. Azosenga, azohamagara,
kandi Imana izomwitaba. Ijambo azovuga rizoherekezwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ijambo azovuga, ubiriza ndagusubiriremwo, umenga ntagira inkomezi, umenga arasanzwe, umenga yabaye, ariko nagenda gutangariza ijambo azovuga ko ari mu mpemu rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru. Rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru. Umenga yabaye, ariko ijambo azovuga ntiribaye. Umenga ntagira intege, ariko ijambo avuga rifise intege, kuko riri kumwe n'Imana. Mana idufashe. Uyu mugore yakira ingasire mu izina rya Yesu, ayiruka mu bushobozi bw'ijuru, iheza imusavye uruhanga. Imana itugirire neza. Ngo Abisirayeli amagorwa barimwo arahera, baraheza barataha. Imana idufashe cane. Bene data muri hano, haleluya, umwami twizeye arakomeye. Ndashima Imana, ndiko ndabarira umuntu wese, Imana dukorera ni Imana, Imana dusenga ni Imana, Imana duhamagara ni Imana. Imana iri kumwe n'abantu bayo, gendeshwa na mpemu yera. Tunigana n'ibihe vya nyuma, tunigana n'ibisigo vya nyuma, tunigana n'igihe c'iherezo. Duhagarare agakiza twarose mu izina rya Yesu. Duhagarare igikorwa turiko turakora, turwanira ishengero ry'Imana. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idufashe cane. Dusoma Abacamanza 14, Abacamanza 14, dusoma uyu murongo wa 5. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Abacamanza 14, dusome uyu murongo wa 5. Ngo dusabe mpemu yera yururukire muri twebwe, natwe vyo gushingira intahe Yesu. Mpemu yaratanzwe hindurabe ngukumwama vyifuza. Murongo 5. Hanyuma Samusoni amanukana na se na nyina baja Timuna. Ashitse mu mizabibu yaho, ahura n'umugunza w'intambwe iramutontomera. Maze mpemu Uhoraho amuza ko akabushungwe, arayitabagura nk'utabagura umwagazi w'impene, kandi yari imbokoboko. Imana idufashe cane, ariko ntiyabwira se canke nyina ico akoze. Imana idufashe. Ariko aragenda ari kumwe na se na nyina. Imana itugirire neza. Uyu munsi ngo hari haje umugunza w'intambwe, ariko ivyo vyose uyu mugunza w'intambwe ni kigereranyo ca Shetani. Bibiliya avuga ngo uyu mwasi ngo agendagenda nk'intambwe yivuga, rondera icirotsa icimira. Imana idufashe. Hamwe uyu mugwaniza araza nk'inzoka, ahandi akaza n'amanyama menshi, akazana n'iterabwoba rikomeye nk'intambwe. Ariko umuntu w'Imana ni wa wundi igihe cose. Shetani aza nk'inzoka cane nk'intambwe, umuntu w'Imana w'impwemu ni wa wundi igihe cose. Mbega muranyumva? Shetani aza nk'inzoka yiyorobetse, cane akaza nk'intambwe. Umuntu w'Imana w'impwemu ni wa wundi igihe cose. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Kigihe rero bakiko baragenda ntawe kwibaje guhura n'iyo ntambwe.
yo bari biteze kubona kumbura umurimo umeze neza, uriko ivyamwa bimeze gute canke bimeze gute, ariko muri ako kanya ngo haza uwo mugunzo w'intambwe n'amanyama menshi n'akagaye kenshi no gutontoma terabwoba rikomeye. Jewe umuntu naco afise n'imbokoboko mw'izina rya Yesu, Imana idufashe. Ariko uyu muntu Samusoni yari akiri mu bihe vyiza, ngo mpwemu w'Imana umwe yanka akagaye ku bantu b'Imana, umwe yanka akagaye kw'ishengero, umwe azokwama rihagarariye, umwe azokwama ritabara, umwe nyene ryo, umwe yaripfiriye, wa wundi yari bambiwe azokwama yanka akagaye kw'ishengero, azokwama yanka akagaye ku bantu b'Imana, azokwama aseruka mu buryo bwiwe bukomeye. Imana idufashe. Uyo mwanya bacomuza kwa Kabushungwe, amaze kumuza kwa Kabushungwe Samusoni uyo mwanya bagurukira kuri ya ntambwe, ngo araheza arayitabura, ngo tabura umwagazi w'impene. Imana idufashe cyane, araheza arayimara amanyama. Imana nishimwe. Bene data, Imana irahezagire. Mwemu w'Imana ari kumwe natwe, tuzokoreshwa ibikomeye, tuzobona ibitangaza, tuzobona ibitangaza. Mwemu w'Imana yororotse, tuzobona ibitangaza. Imana idufashe cyane. Mwene data uri hano, Imana iriteguye gukoresha ibitangaza muri iyi minsi. Imana iriteguye gukoresha amaboko yawe, agatabura imigunza y'intambwe, agatabura abadayimoni, agatsinda imigabo ya Shetani, agacyagagura imigozi, tugatsinda izi ndwara z'ivyaduka, iyi mivumo ya Shetani igafatwa mbiri mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Hari imigunza y'intambwe iri kuyatondomera ubugingo bwawe, imaze iminsi kubera kugiye gupfa, kutagikira, kw'indwara yawe atawuzoyishobora, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Iterabwoba rya Shetani ribaye rinini, amanyama y'abadayimoni abaye menshi, ariko ndagufitiye inkuru, ni wowe muri mpwemu yera. Amaboko yawe azotsinda abadayimoni, azotsinda izo ndego za Shetani. Umuryango wamaze iminsi uhanzwe, abadayimoni bahita bawutontomera. Hamaze iminsi ibimeze nka vya bindi bita gasema, ivy'iwawe vyiyumvira ugasigwa, ufise amosozi menshi uyamaranye igihe, kubw'iyi imigunza y'intambwe iri kuyagutontomera. Ariko ndagufitiye iri jambo, icari kigukwiye ni ukuva mu mubiri ugasubira mu bihe vyiza, ukaba muri mpwemu yera. Hari Imana igendana n'abantu bayo, iracakora nka ya minsi, n'uyu munsi iracakora, n'uyu munsi iracakora, ngitsinda ububasha bw'abadayimoni, ibohora ababoshwe, imugurira abamugaye. Haleluya. Abandi bongere babona Imana, abandi bongere bumva ubwiza bw'ijuru, mw'izina rya Yesu. Akaga kari imbere yawe gatsindwe, usengera ubugingo bwawe, usengera umuryango, agakiza kawe kongere kaboneke, wongere wuzure mwemu nkambere, mw'izina rya Yesu. Urwanira ishengero ry'Imana, ibihe vy'umugisha vyongere bibe nka ya minsi, ikorari urimo yemewe nka ya minsi, ukiririmba abadayimoni bagahinda agashitsi, mukiririmba abantu bakuzura mwemu. Imana ikugendere, Imana ibahezagire cyane. Imana ifise imigabo myiza yo gutabagura iyi migunza, mw'izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Bene data, Imana ibahezagire. Si ivyo gusa rero, inyuma y'ivyo aba bandi bagendeshejwe na mpwemu w'Imana, si ivyo vyonyene, si ivyo vyonyene. Imana idufashe cyane. Inyuma y'ivyo, nyuma yo gutsinda aka kaga, tuzojanwa mw'ijuru n'iyi imikogote y'umuriro, imikogote y'umuriro, imikogote ya mpwemu izotudugana.
Imana idufashe cyane wa muririnzi ngo Yesu databuja nzomukore n'umunsi wire nze namamazuru kunde rw'Imana maze mejeje ndamukorera muri iyi si azonyemere kuja mwijuru maze gukorera Imana tumaze kugwana n'izi mpemu tumaze gutsinda imigabo y'abadayimoni tukagwanira agakiza tukagwanira ishengero tukamena imitwe y'abadayimoni tugahagararira igikorwa tuzotwagwa n'imikogote ya mpemu tuzotwagwa n'imikogote y'umuriro tuzogenda mwijuru guhembwa Imana idufashe cyane Imana ibagirire neza bene data Imana ibahezagire na bose y'amajambo y'Imana yukongera kukubwira ngo uje imbere y'Imana wanga ubugingo bw'iyi minsi wanga uko kundi umeze urambirwa n'ubwo bunyedini umaze mu minsi urambirwa n'uko kundi mwembi zikwishinza ko usigaye ricira ry'imigani kera waraka kera wari umuriro kera wari ufise inkuru z'ijuru kera wari ku gitinyiro none rero warasubiye inyuma ariko mufitiye iri jambo ngo muri iyi minsi wongere ugendeshwe na mpemu Imana igukoresha ibikorwa bikomeye uhagatira inkota uhagatira inyundo y'abakozi ibindi bigwanishwa ijambo ryawe rekezwe n'Imana abahagaze haboneka ubushobozi bw'ijuru impemu binaho zoba igihumbi naho zoba amahanga zitsindwa imbere y'abantu b'Imana bazima igikorwa cy'Imana kigumeho Shetani yagihagurukiye muri iyi myaka inama zirakoranye imigabo ni myinshi ariko ni jewe ni wowe mwene data ni wowe mwene data ni wowe mukozi w'Imana Imana igomba gukirisha igikorwa cy'Imana muri iyi minsi ikoresheje ubugingo bwawe kimwe gusa ugendeshwe na mpemu yera igihe nicagera uzoje mwijuru na yose y'amajambo y'Imana umuntu ari mu mubiri ntazobona Imana umuntu ari mu mubiri ntacamaze umuntu ari mu mubiri ntacamariye Imana umuntu agifise icamariye Imana n'uyu muntu agendeshwa na mpemu bene data Imana ihebahezagire na yose y'amajambo y'Imana usubira ugobera Imana uhinduke mushasha Imana iguhezagire Imana ikugirire neza yose y'amajambo y'Imana mwese muyumvise Imana ibahezagire cyane Mana data wa twese uri mu ijuru urakoze cyane mwami Yesu wagushimiye urakoze Mana ivyiyumviro dufise ko n'ivyiyumviro vy'amahoro ngwino ugirire neza umuntu wese umuhindure mwami yongera abonekemwo ubushobozi bwawe nabisigaye mwami Yesu ngwino ushishikare kuduhezagira urakoze ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye amen.